nakora ko nawe urabona nateretse muri famille wanyu na yariyo abajene benshi gusanga mu mariage menshi agirirwa na famille zabo aho no twivira mu famille usanga ntacafise cyatari aba famille nyene mwenye twakuriyemo kuva ngo miliyoni 10 deja ni parcelle mu mwana n'abavyeyi bawe ntazo mye handi zirimo cyangwa sanga murana panze yiwa utawe yatahanya hari umuntu avuga ati nta kibazo nakazi kampa amafaranga aragakora rero ngo ngaho hanze usanga n'umujene akomeye nta kintu na kimwe agwaye Royi TV. Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Kuri mikoro kumwe na dada Darlene. Uno musi twahawe ibakwe kandi ryo gusura kandi kugaruka tuvugane nawe tuganira namwe murazi ko twakunda twazanye ibintu bishasha cyane tuvugana no ku bintu bitwungura ubwenge bitwongereza ubumenyi bituma twigishanya bituma twongerezanya like novuga ati mwese akura mwiciyo ko abantu bako baravuga mwese arakura mwiciyo hamwe musi nagira ibakwe ryo kuronka abatumire biteka. By the way, n'abajama banje bashika ku mutima ndabakunda cyane tukaba twigeze gukorana kandi twakoranye neza hamwe no munsi bashimye kugaruka dukorane yego no kundamutse akamere he Aushaka des femmes d'abord il présenter hama tubandanye. Hello guys, nanje muzina yanje nitwa Taylor Swift. Abantu batize rero iryo zina babwira rimwe afite amazina menshi babwira rimwe Abashe si menshi ni make Alpha. Alpha ni bon? yego ni bon Alpha. So donc yego ino naho monsieur Jesse nkunda kuboneka kuri kamera nkunda kuba ndi behind camera murabizi nawe mugabo no munsi nanje ndi imbere ya kamera no munsi yacu turamuzanye imbere ya kamera kenshi yabari hari kenshi mande ari inyuma mugabo no munsi nanje nabonetse nagiriwe ibakwe mazina yanje ni Oli King Pro niyo zina ryanje nkoresha mu kazi n'abavyeyi banje banyise Olivier nibaza ko ivyo bikwiye yego hama uri musorse debat turafise sijo dukorera ko akaba ariyo ivuga ati ubimenya ni mugenya baki umenya yuko umuhungu agufitiye umugambi je muvye inkundo rero ni inkundo birajanye abantu bubu tuba dukeneye gukira urukundo nigo ruhanze abantu benshi donc atari urukundo ruri mu mafamiye ni urukundo rw'umuhungu n'umukobwa donc ibintu byose birantoha n'urukundo niyo mpamvu tugarukana urukundo. Okay, the femme d'abord. Yagantwe yafushe kwa yabye baseka duheri wawe. Oya, turashare mu mezi y'abakobwa. Jecho noherako ni mukuvuga ati ku bakobwa tubwibwira ngo tubone ati ningenya baki umuhungu afite umugambi mwebwe abahungu muragoye kumenya ari umuhungu ashaka kuza kwereka ibitangaza ukwezi kwahera bya bintu byose bikaba bibwiye tuba twose yakwemerera ukabona none ibintu wa muhungu vraiment yagiye bitabika akakwemerera ibintu ahubwira ati siyo nk'abakobwa baba bagenda araga w'abantu baraza bakababesha tuzabana umugore wacu tukundane namwe tugiye mariage hahera ukwezi amezi abiri warabirindiriye ukabona ati ntibikunze ariko by the way dada ukiri ngaho mwebwe ntibishika namwe mukaba ari mwebwe mwotuma abahungu nabo batabaseha bon abahungu nabo rimwe na rimwe umuhungu arabira ajana uko umukobwa mutwaye ariko ntibibuza yuko wowe umuhungu ukeneye kubaseha cyangwa gushaka ibintu by'imbere nyine ama etape akomakomeye gushikako bituma urekangwa ati ngo kutabibwira uwo mukobwa urabimubwira ukumviriza icyumviro ciwe cyane nimba byakiriye neza na kandi ukaba wabonye ati umukobwa arakwiriye ibimenyetso yuko yo umugore wanje nca mubandanya kandi umukunda sinbaza ikintu cyo bazibira ariko rero abahungu bubu umenga ntibari ready kuntu umenga batagenze gutera inda umukobwa ntibo mutwara naho nyene yake bazihakana kandi naho nyene nigakuhura n'umuhungu avuga ati jewe iyo ndandayeme ni wanje. Okay, mukiri ngaho abahungu
mwebwe mwibaza yuko abakobwa mubwe muja muri relationships mushaka iki? Twebwe Ivan hari abakobwa baja mu ma relation akaba yishakira udufaranga kenye aratuma financièrement jewe mba meze neza cyane amabibemwe gushika igihe azobimwe gushika igihe kingana iki? Birashika umwanya abona ati byamurambiye imyaka ikuragenda haragera yuko umukobwa avuga ati ubu rero babahungu baratanga kugira. Wabonye rero abahungu rega nibwo mutuma yego tutabaseriye rimwe na rimwe uti gute? Hama mwebwe namwe mubona mukobwa iyo ko akeneye ibintu birefu namwe gute? Urakoze cyane. Aho rero je ndi muri side y'abahungu niyo mvugira kuko nivyo jewe nzi. So urabona abakobwa hari gihe uri umuhungu ushobora kuba waritahuye. Kuko abantu benshi kwitahura bitahura mu buryo bubiri. Hari umuntu umwe yarabajwe cyane ugasanga uno mwanya akeneye kwihora. Nundi yabaje akavuga ati nanje no mwanya nkeneye kuba umuntu ntuje narize ku byanshikiye muri KAZE. Abantu bari bwoko bubiri. Hari abantu basara kubera ko bavuga ati je narabajwe kandi mbabaza abandi. Umuntu nawe ati jewe vraiment uharageze ko mbapoze nkeneye kubaka future yanje. Rero abakobwa namwe bane mukunda kugira niyahe. Tego abahungu deja duhanzwe n'ibintu byinshi. Ara tego abajene tubuno munsi gupambana n'ubuzima ejo hawe hazoza nibagiye hari gusanga tego tuvuka no mu miryango idafise n'amahera menshi ugasanga ura supportinga family yawe papa mama abana binyuma yawe. Ejo wumvaga umupambano gwana kugira ngo uronke two dufaranga dukeye. Gusanga kugira ngo uzogire amasave yo kuzotunga uwundi muntu ejo cyangwa uvuge mpange ngire mariage mangano ho kuba mpange imva ni ibintu bifata umwanya munini. Ngabo usanga rero umukobwa nawe muri kumwe muko mu datinga deja abona ko mwapete wamwimye n'umwanya uko urumva nawe urafite ibintu byinshi kuno kugura dating wirirwa muri shishushu uriya hari uwo mwanya nawe ubugifise uburi umuntu akuze ari karaba matiyo. Rero usanga abahubwa benshi mwebwe je nimba no musi nimba ndiko ndakokipa nkaguha bino hari gihunda zo kurondereje akaguha ibindi uwundi ibindi basaba turi nk'abantu bane canke batandatu kuri chaîne usanga ari nk'umupapa ufise kana akaba umugabo ko afise umuduga wewe akaba kunguruza mu ijoro canke aguha udufaranga two kwitwa ama déplacement usanga je nta mwanya nayo noshobora kuri ayo mataxi yana duzo usanga ayo mwanya nayo noronka ugasanga mugabo wewe ucuga umugira itama. Rero nawe uri umuhungu ucugira amana umuntu uyu mugore je nk'umuntu murongora gute deje honyene ama dépenses ziwiwe cyangwa se ndaramubona nanditse umukobwa wo kugira wo kurongora. Yeah, of course kimwe sande bakobwa babagenzi mbabona ati none nk'uyu mukobwa vraiment nk'uyu ndanamwiteje nobangize ingora so rero gasanga umuhungu avuga ati jewe mbesiriye gute umuntu zo mu president amuhira ngire gute kandi mbona nawe deja no kumwe nabaye huno munsi ari ubuzima mbona ko nashobora gusupport gusa rero bwo gusanga ko ico mutazi niko mutazi ko umukobwa arashobora gutuma umuhungu aja ku murongo bivaye n'ivyo akora mugabo mwebwe rero bujya kunugwe mu bijya ahubwo abagira bijya mwebwe mugira rero ashaka gutuma abahungu batabaserie irashika kubera iki mwebwe kwanza maze mu beserie ko turinze tuza kuba dating tuzo dufise project yako bibashika abahungu nabo rimwe na rimwe ugasanga bari muri kurondera umuntu atambwamiye no amfiti. Urakoze cyane iyo ni muri ya micerere ibiri inavuga abantu babajwe kera bakeneye kwihora canke bakeneye gutera imbere. Rero bishitse ugasanga uwo muntu nawe ari muri iyo mode ubona ko atakavuga ati jewe kuno mwanya kwa ko ntakeneye ibintu birefu sindi mu bantu barongora singeneye kurongora kuno mwanya reka mbe narondera agacucu academy tuba turi enjoying nyene dupama ibintu bya pastor hama ubuzima bandanye kugira simbure hari abantu bagenda mu makupe kubera irungu ba mugabo rero vyiza rero nawe umuntu nawe bahuje izo vyiyumviro byose by'utuma nujya mu mukobwa afise ivyumviro byo kubaka ari pose akeneye ibintu biri serio akeneye kufonda famille ucusanga mubabarije ubusa donc mwose nazoze araja kuri nane kuri milieu mubereye basa hura nujya bahuje ivyumviro basa bafuma bazikina zose basarana bose. Urakoze mugabo urumva deje nakubwiye ati nakubwiye byose ni nigihe umuntu ari gihe abakiri kuko nta muntu ndibaza nta muntu arabaho sinzi mbwa byose usanga byarabaye kera akurane ngo n'umuntu umwe bace babana n'uwo nyine ari ubwo rukundo rwa mbere agiye umanza guhana amashetani akabanza kubabaza ha mu mutima ukamanza ugakomera rero umanza guhana amakarashi akabanza kukurya umutima bakakubesha uri nk'akana ko bagagira gade bakakubesha agukina umupira abakaja guca ubwenge rero ibyo rero umuntu wese arabigiha arimwo umuntu wese azoza koza kumenya ico akeneye mbeje nkeneye iki nifuza gupanga iki ejo hanje shaka iki hama kamenya ivyagiye muko deje abahungu benshi niko batazi abahungu benshi none benshi barabizi gusa barabirengako naho woba uri umuntu afise amahera ngana gute ukiri umujene ntushobora kuba ufise nk'abademo 5 canke 7 canke 7 ngo umusanga wungutse cyangwa utera imbere ntushobora gutera imbere
nibibaho abahungu be ya umukobwa ashobora nawe ucyumviriye ukagira wowe mukundana n'umukobwa atana kimwe mwese mufise inyuma yiwe hakaza undi mukobwa afise amahera ukagira wowe ntondereka kunjaho oya aho bano bahemuka cyane abademu no bahemuka wewe muhemuka cyane kubera ko abahungu basigaye benshi abarongogwa cabagira tuvuge bararongogwa ko nuwavuga ngo bararongoye umuhungu yorongoye gutatankwana z'agaciro k'inkwana hari umuhungu nk'ubu usanga umukobwa batwanye ego bari mu myaka imwe ariko bagize mariage umukobwa niwe yirihe na dote reka ndakubwireshe genda naraza umuhungu kwanza yashaka kubona ndakubitse imyaka ingahe sivyo nta mahera ndafata nta kindi ndafata muga kabona umukobwa ariko aramwiruka inyuma sivyo afise amahera odi ndakubwiye ntiyo ntareka bafise wa mukobwa wawe aho muri yo ka rero muri yo ka yuko twese turabana turabatante kandi twese turatandukanye ukuntu umwe wese ajera inzara yiwe hari ushobora kuba ayabuze ariko yumva umenga ari umuhungu ayabuze yumva umenga ariko ko atohongwa n'umukobwa arayabuze yego n'umukene n'umuhungu ataca afise ariko aguma yihagaraye ko akavuga ati jenge mu amafaranga y'umukobwa sishobora ntibikunda namba n'umukobwa ashaka kuba akenye akavuga ati je nta muhungu amponga ndarondera mu buryo bwanje buri clair hapana bimwe by'abakobwa baje gusambana canke kugira iki kugira ngo baronke amafaranga avuga ati je ndakora akazi kaba amafaranga make ndayabona Jean aronke na kajya anye dukeya azarifashisha aronke nayo kubaho uravyumva avuga ati jewe sino depend ku muhungu naho nabanda mufise afise abakobwa benshi bafise abahungu bayafise ariko nta musaba canke nibisigura ngo arafise umushira afise amafaranga ntakora ngo cyangwa buri munsi tuzamusaba amafaranga sheri maya hari abakobwa bameze uko rero iyo ni question y'umwe wese kumenya ikuntu abaho ajira inzara yiwe ubukene bwiwe dada urazi ikintu gituma abahungu baje horobona abahungu barongogwa cyangwa sanga nk'umukunga ana kwiye tuma tubona ugasanga umama afise imyaka nka 60 50 40 ari nko mu divorce mbere canke wanashima gatwara umujene ibyo cyo bikunda kuvako icyambere cyo tuguma duhanuka abajene uko kwanza dukora amaboko mu muzu dukore kugira bavuze ko bavuze cy'inzara inzara irashobora gushika nivyo usanga n'umujene ari ngaho ntacaha amaboko ntacareze intoki abajene benshi bariko bari shabu twishiko kurondera udufaranga atamadiri ya leta hari amadira koma ubwo abajene bahagereza kwikunganya utuntu kwifondera utuntu aba photographe aba video nyene abajene nyene dutuma baronka udufaranga ariko abajene benshi nabo ivyo batani byo banashoboye ari umuntu wo ku mupira yirirwa muri salle de cinéma ari umupira ari muhira n'amafilme gusa n'amafilme gusa byose isabune ni muhira kira kiturumva hagege nawe nazo bakabona ararambiwe hari imyaka zo kwiza akabona ati je vraiment ndikonje vraiment hano kuri simone yono abahungu ngamibaraga naho kandi si kuvuga ngo burya ntibazo bareshera ngo ati ego urashobora kuba atabuzi birefu by'amafaranga menshi uronka ariko atuvuga ati singa yakazi nibambira ati ngende mfate kamera ntaho nazi gukamera gufata amafoto tana kimwe ndi bambye ati fasha gusa kugira uku turaguhaya anya yiwa utawe yatahanya hari umuntu avuga ati nta kibazo nakazi kayimpa amafaranga aragakora rero ngo ngaho hanze usanga n'umujene arakomeye nta kintu na kimwe agwaye urumva ingufu zose arazifise ariko aciye ko amagi y'abandi bamufunga kandi ubona amagi azimbutse cyane gose nivyo rero bituma abajene benshi bagwa muri izo ngorane kubera iki uko umuntu wowe uribeshejeho sivyo urafise naho badufate uba nko muhiri wanyu canke naho uba waripangiye peut-être usanga nyine ufise ukungene ushobora kwitunga bukebuke nyine ushobora kwifashisha mu riduke uronka aho rero byagoye ko umuntu aza gutrompa kubera amafaranga naho kubwo nawe nyine abantu kugira nawe gukora kuko uri umukobwa nawe ukora akazi nk'uko mwebwe mukora ikija nta muntu ashaka kuguhendereza ubuherango bwa taxi cyangwa guhendesha ubuyoga abakobwa bahendesha ubuyoga basanga amutwaye rimwe cyagenda namuriye kubera gusa ubuyoga bamugura umunsi umwe yaborewe iki bakamufatiranya oro nije akicuza mugabo yo ufise wewe ufise finance yawe iri stable uko nashaka kuvuga ati je nashobora kwimanaginga duke twanje ndashobora kutubamwo ivyo biragoye ko abantu bagutrompa mugabo rero kenshi abajene ibi byose kutuvanga kugira gute abakobwa mwebwe n'inzara nimbi wanyu mwarayo busa nimbi wanyu ubona yuko atabintu bihari nta mamega nta ma internet nta telefone ntaki ukabona umuntu ariko abiguhonga usanga nyine wemeye kubera iki ntabyo ushoboye kwihereza gikuru nuko abantu kuri kote zose abakobwa cyangwa abahungu tugabanyitama kandi dukore kubera hari gizojya n'ibintu kagijyankujya abo bavye bana barondera ngo barondera
ariko usanga barabuze iyo minezero wabo ari ingwara ariko barakura muri famille baza babahereza amwe mu kiri bato ukagiriramwe ingorane kandi deje yo wari kupowesha ukarindira cyangwa gakora utuntu karanga ko ukora n'abantu bose ubona bafite amafaranga hari abatayaronse kuri imyaka yacu baronse bakuze rero ntiharagera ko umuntu ashobora guca yihebura ngo yishore mu bintu bijya na biriya bidashoboka tekereza we gusa kora igishoboka hama ushira imbere Imana izo gusapotinga hama isigaye navyo ugume muri right way kuko Imana nayo nyine nishobora kuguhezagira nubwo ubesha abantu hama ngo Imana ngo ivuge ngo ndamuhezagira ntibibaho uwo muhezagira no kwiye hama ni kibazo cye mugiye mwebwe muhuye n'umukobwa mukabona umukobwa vraiment arakwije ibintu byose byo kuja mu rugo n'umukobwa arakora si kuvuga gukora gusa shatse kuvuga muri ya way umukobwa usanga sumunebwe bishitse ugakena umugabo ubona mfise umugore aciye ubwenge arakerebutse n'umugore wo gushira mu nzu akaba aratekanye nta muntu yumva nga peut-être canke ibintu byose amakalite yose akeneye ukeneye ibintu byose ukeneye arabifise nabwo bwiza mama wanje ukeneye aranabufise none n'igiki kibatuma kumva ubwoba ko gushira mu nzu umukobwa cyako ari umuntu abantu ushaka kubanza akaba yararonse umukobwa avuga ati umukobwa vraiment no mushira mu nzu kandi bose n'abajene nta numwe ari mahe bose barabirakunda hama amafaranga nawe ugasanga bafise make ya nyene asanzwe bayabaye none kubera iki mugihe umaze guhura n'umukobwa wumva muhuje ivyiyumviro kubera iki mutinya kumutwara urakoze ico kesha abantu cyo gukunda kumva ko na makarikiro umuntu agira mwebwe ubunye dukeneye kubakwa iwanyu bavuga ama miliyoni ngira ngo nkayi parasera tanga kuvuga amafaranga wasanga nayo uranakora ko nayo urabana nateretse muri famille wanyu nayo ariyo abajene benshi usanga mu mariage menshi agirirwa na famille zabo abantu rero twibira mu famille usanga Ntaco afise cyatari aba famille nyene mwenye twakuriyemo kuva ngo miliyoni 10 deja ni parcelle mu mwana n'abavyeyi bawe ntazo mye handi zirimo cyangwa sanga murana panze sawa cyangwa none nkabona nende nk'umukobwa kaza nkiwa bati ujanye adashoboye gukwa amahera nkaya jamais ntibibaho nagende uyo ntazo hari abantu bafatira ku ati ngo adashoboye kugukwayo bisigura ko uzava wicurwa mu nzu n'inzara bihebe adashoboye gutanga amahera nkaya ntibishoboka usanga nk'umudemu wabo barifise ko ari abamenzo murongorera he inzu nzopanga ni nk'iya 300 canke 500 aya nzobava ukora akazi akazi rero nk'uyu namushira mu nzu akazi winjiza ku kwezi membwa angaye nkora iki usanga rero umuhungu aguma yijanye imitima aciyaronka nawo muce muronka nawo umukobwa borohereza worohereza bashaba babigira vraiment bashaba abahungu bashaba babigira abahungu n'abana beza no kuri hemwe no kuri abahungu umwana mworohereza none dada we nta musi urabona nk'umuhungu uzi sivyo ikone n'akademo zona bayigiremo karita servire bagaca bibanira ntawe urabona ata bintu birefata umuhungu burya kwimica adafise we umuhungu ugiye mu nzira nziza umuhungu ashaka abahungu inzira kandi abo akabona umworohereje muranakundana ngira ngo umuhungu nakakuma tokora kugira ngo uryoherwe manhega nta muhungu numwe ntaza kubeshe ngo abahungu ngurumva ngo ntibahunga ntibagira gute haje umuhungu ntabafise bya guha cyangwa n'abaragukunda bakwiye ko umuhungu agukunda vya vrai cyangwa sangana byazi gukora oya nakarone nk'ubwo twatemberana nk'ubu wewe nkabona ati birato vya sheri wanje birashaje kandi mumaze kubona za byambaye kabiri gatatu yikurikiranije tuvanya ati shushu tora 20000 nawe tugurwa urayansaba cyangwa akarondera ukuntu agusopamo amaze akakubaza ati wambaye nimero zingana umuntu ari aha naha ushaka kuwa karato bintu nk'ivyo bisanzwe bigakunda rero aho bari yore mutabaye yes twebwe ntabwo se dushobora kuronka twobukura he nubwo ni mu kanza mukaba serious nako baguye tubasera cyo tumubona abahungu benshi bona umuhungu avuga ati Jesse nta birefu abanyaza babanya kamaraje ntana fiti we nimba nkunda twende basiyandiki twibanira ababonye nabashaka basare bahume cyangwa umuhungu yabonye byakabaye kera ibintu nibirefu aramutagatinga umukobwa neza mimba igori
kuba yamaze kuja mw'igori abavyeyi biwe baremera ivyo byose avuga abavyeyi bacavuga ati umuhungu acavuga ati ntayimuteye ndabishaka kandi nabigize ndabibona rero abavyeyi biwe ndababwiye ati umviriza abavyeyi vyashitse rero mwumva gute tugize leta civile niko biri baragira leta civile umwana ariyo aho amezi abiri baca bibanira mwumva akaba vyorohereje bya bintu birefu byose bica bihava ko uvuga ati tugenda gukura turakundana nawe ndabona ko ari bombo bwaho je nta buryo mfise zya miliyoni bazonsaba zya mariage baba cameraman b'umuriyoni za kwa vya biki vya miduga ya masale n'ibiki byo ntavyo mfise uwo nimba nkunda cyo kwikomine bari hanimba ari 20000 yo kwiga n'ibiki uca mwigira ku bana kandi we mubaze kwandikwa n'umugore naho hoza ministre nta gusohora tari divorce kandi naho umuryango wosara ngo bagira gute ngo ntibibaho mupfa kuba mukwijije mwese imyaka rya 18 mwebwe mu bitu byo 18 20 ayiki 18 mwese ni 18 mwese ni 18 ubu rero bavuga ngo mutuma ibintu bitaba neza mwe mutuma ibintu bivurugana kubera mwebwe ni muri royo mwe muhendwa cyane muri abantu mukangwa n'amarongo sana nukagira ngo ikintu yakangwa nayo gute gute usa nk'ubu usa nk'abasheri nka batanu ubizi ndakubwire wowe udashaka umwe ugasanga n'umupapa uwundi no mu universite uwundi no ku kazi uwundi ugasanga n'umuhungu wo mu kota mu bana uri naho n'umushomeri uyu muri abo bose bivana hari umwe atanga kimwe kubera muri kakse hari usanga mu kazi ari nk'umuyangayanga canke ari nk'umudandazi wasanga cyangwa umudandaza ku kabare kubera uri muhira ukeneye nk'akantu ko kunywa utumba ufise imodoka ukeneye kuja nk'ahantu sheri uriye ukeneye udufaranga natsi sheri ndiko ndiyumvira ukuntu umuntu abadandaza kwibotike mukaba ari umujene hama ukacumwinjira neza mukabasheri ukamwemerera urumva iyo hageze yuko unyoterwa harimwo n'amaji n'ibiki utuma mutoyi wawe cyangwa umukozi genda kwa mani hari n'abatuma ubufu bwo kurya muhira inzara byose n'inzara inzara atuma ubufu tugenda nakaguha ubufu turari bigende gute atabufunga ronse unatuma nawe rero ariko rero muri banki ugasanga agiye muri banki nta mirongo atonda asigaye yakigwa kandi n'amafaranga ashatse kumushyira kwa mushirirako mu bisanzwe urumva rero nkunda kurya ari igifyera kimumena itama ariko muzorya ibintu ntibibavemo bibaheremo gabanya inzara oya gabanya inzara none ndakubwire nawe uri umukobwa wabikora bigushikiye nabo nyene basigaye babikora abahungu unye ahuye n'umudema afise amafaranga naho iyo batamukunda barakundana akamwihera inoti kandi naho ibyo ashaka byose akamubwira na mariage gashaka akayemera umviriza dada kenshi umuntu aguha amahera nk'aya ari nk'umukobwa canke ari swate mu divorce hari n'abakobwa cyangwa n'umuntu agusumye imyaka cyo ni kimwe mwe muzogenda kubana ashimye imyaka 2 akaja muri menopause akubyariye akana kamwe cyangwa nikanaboneke ega buri umwe mane uguhemuka kose biva ku nzara ni inzara kandi n'inyungu n'ingaruka mbi zo kumazaga kuri wewe bagiye babikorera yashone ni inzara none amatamahera babuze mbwa bakabikora nibibaho haruzi akuna sa umuntu uhere mu bafite amafaranga nikakagenda n'umuntu akakubuza umukobwa namise mfumuzi kwa kobwa bakobwa hari abakobwa kandi bashonje hari n'utabashonje man abakobwa bafite ingwara z'abazinda abakobwa aho bamubwene mu meze mani mubwo ego muri shugwe bikeneye kuvomerwa birumvikana muga amashugwe yose ntaronka amazi angana kwa ntari hamwe hari amashugwe ateye ku kiyaga hari amashugwe ateye ahantu ku musozi hari kuzuba yirirwa arakizuba ngaho yose akabaho gusa vyiza no kumenya circumstance wowe icuri ahuri icyo ukeneye kuba icyo upanga kuba ejo ukagiharanira sinzi nta muntu ushobora kuvuga ngo wowe ngo wakira abantu bari batanu none gashanda kubaza nawe nyine usanga muri abo batanu habari n'icari karapanga ashaka gushika kandi ni nk'amashugwe amashugwe yose afise umuntu ayararirira akaba ari wajeje kuyavomerera akayibuka akayavomerera rero wabo abakobwa bo bashaka nakaza avomere ndavomere bagomba kwigira bakidahaga umviriza mani ikintu cyo womenya utungutse urahomba tu
nta muntu reka nakubwira iyo telefone reka nakubwira ikintu kimwe ana telefone iyo imaze kubigumisharirwa n'amashargeur menshi Chayago. Oh. Iraguka rero. Hariko uzogera gusanga rero mu nyuma ujya mu azogenda kubitura bwa nyuma ugasanga saga chargeur gato. Telefone rero zogumiye ukashiramwe telefone bidakunda kubera iki? Mugucomeka yinda kugira uku. Ainda guhata. Telefone rero urumva aho rero hariko uzorata muri rufise. Abantu bakoze bakura. Gusa byiza gusa ikintu kimwe. Umuntu yobumbwa n'ivyo afise. Kunda umuntu umwe umwaso mwanke setu. Hari uzobona nyene ko ari ibintu byiza tu. Kunda umuntu umwe umwaso umwe nimba ukene kunda umuntu w'imodoka n'abandi bakobwa kunda nyene w'imodoka ataba ari inzara avuga ati ndinagira uwo muntu umwe nkamugira priority azova mbabaza ugiye mu rukundo rumeze uko nawe numva ubwe gukuri kabwo rero bihebe wo kunda umuntu umwe ujye ubona kato kubabaza none ukaca ukunda rero umuntu ubona ko uvuga ati yo ntambeshe kandi none nawe uri umwana urashaka kumwizera mugabo ugasanga yakubesha urakoze cyane mugabo nawe ivyo rero ça fait partie de la vie sindi umwana reka rero tubeshanye twese wazi umuntu wese azokwa amatinya ngo ati ngo ninakundana n'uyu nkamugira umwe nkamugira ukunuku nkamugira nkamupresenta abantu bose akaba bari babamuzi ntiyava mpemukira ukiyumvira ku bintu amakonsequence ngo azoba aho rero uzotinya no kubankubwe habuze ndi unapfa ubwo utagize ubona uzoka muri bya bindi yene uherera muri bya bindi rero byiza nta kintu na kimwe kitagira risk we fata risk ubijemo hama n'ibyanka bizohera uzobabara uzofatana n'undi azokuhoza amarira canke rega tose ni turi destiny yo kugira urukundo canke kuba mu rukundo hari n'abatari destiny yo gukundana rero ibintu byose imibabaro nk'iyo yo muri couple y'iki ça fait partie de la vie kubabazwa n'umuntu we ubabaze ukomeretse umuntu ibyo byose biri ni ibintu dutegereza twese gucamo donc ntiyagira umuntu atinya ngo gukunda azobabara cyangwa ingaruka nk'iyi uzugenda ubirabe man umutima w'umuhemo wamana ibikomere kandi mumenye yuko ibintu byose maripo ni hapa duniani Ubu nimba warabaje abantu waragize gute warigize umuhogo kugira umusire queen ukajya amahera y'abahungu ugakoranya ukajya mu miduga y'abantu bagira gute wowe tu apo tarifyo man ndakubwirije ukuri uzoshobora kutwara indadeje y'umuntu ndakunda wivyari kubabaje canke bita kubaye ko bibe ku mwana wawe canke man bizoronda twinjira inzira bicamo wo gusa niba hura n'umuntu akubabaza ya mureka gende wirenganyire we safari wawe ibandanye niyaguhora icuri cyangwa guhora ukumeze nimba ariko nimba ari ukenye canke kwa ivyo byose wowe urabireka kandi na no mubabaro uwo muntu akwigisha niho gufasha ibyejo hari kose utazosura gukora wagiye mu yindi couple nimba wabona ati nagize ukuntu akosheje aha kugira uwo muntu bishika ati antrompe reka ibi inye sinzobisubire kugira ngo ejo sinzobabare kuri hari ibintu bimwe duca mu bya bitwigisha birakwigisha epui urabandanya ubuzima ugatangura bishasha ukamenya ati aho nari nakwamye naha kandi akosore voilà so merci beaucoup ku bantu badukurikiranye mwaduhaye umwanya mwaduhaye amatwi yanyu mwatumvirije turashimiye cyane twama tubibutsa yuko tubakunda gose kandi mwandaye mudukurikirana mwibuke kugira subscribe mugire j'aime mu partage abandi bose bashikirwe n'ikiganiro hama mwe wese abandaye gukuramwe iciwe kuko ngamwe wese abafise ndibaza nisha kuvuga ati umwe wese namamvuga ati umwe wese mu kintu umuntu abariko aravuga arakuramo akantu kiwi wasigarana donc amajambo yose ni wobura nawe akanumva ataka aye ntakiwanje kandi agasikana cyangwa ndagakorereko so turakunda cyane mu bandanye mutukurikirana ani Royi TV mwari kumwe na Dada Darlene Darli turakunda ciao ciao